Ye kagahungu yoronimu kangubise rya kwanza kanyongere rya kabiri rirasimba riranigura sama wararaye cyo biririmba ngaho nta nibyo nzi niko numva kera baririmba ngo wararaye alo twagiye Imana ibaho umugisha ntabwo ndimo mvuga vya bibuga vy'ibiprofeti by'amihimbira umurayizi kisara iyo hagize ibyiza nabishasha turundamwe ariko izo mbwa muramaze kumenya ko ari imbwa mu Rwanda hoho nta burya uburyo je nkunda u Rwanda mguhana bigira ngo nabakozi b'Imana sha ewe naho wanika rovuga nti haleluya niko navuga urazigana izo mbwa zari zarayengereje igihugu no mu Burundi dukeneye abantu bahana izo mbwa zigira ngo nabakozi b'Imana ntabwo mvuze bose oya navuze abigira navuze ijambo abigira niko vuze abigira kubera ko kudahana imbwa bigira iki bigwiza imisega rero twe turi n'imisega myinshi dukomeze jewe nyone mo nkori je burya hari ikintu nkunda gukoresha nga je ndabaha voice ijwi ryanje apara kwandika muvuga ngo ni umuntu yanyandikiye kuko nkoresheje voice nibitekerezo vuga je mukumva neza je ntandukanye nimbonera kure muzi ndabisubira mu je ntandukanye nimbonera kure muzi ntandukanye n'ivyo mwumva ngo ni vyerike nyandwi bifite ivangura reka mabwira ingabirano ya mbere umuntu agira ni gutagira ivangura muri we ivyo genda bimenye mu gihe muri wewe utagira ivangura mwana wa mama iyo ni ingabirano n'ubundi bwengura bugira mukaba muri wewe nugira ivangura ukavangura ukagira urwanko rw'ubusa inzigo y'ubusa vyongera ubujiji buba busanzwe bukurimo kuko nizigo ubwayo ishari ubwayo ibibi ubwavyo ivangura ubwavyo nivyo n'ubujiji twagiye aho rero mu Burundi ndabizi ko hari abarundi benshi bagomba iterambere mugabo iyo hagize ibintu bazana babahenda zambonera kozisha ziduma mu kirere nimba yabishoboka ko zosoba ko zonasoba ko zigatangura gusakuza peretse naho gasita ngo ibyo n'ibyabigabo bari mu amashetani namwe ngo anene ngo nivyo ngo bari mu amashetani twe nta mashetani aturimo ahubwo amashetani maybe abari muri mwebwe mu kuyo gusengerwa kugira ngo ubwo bujiji bubavemo sivyo kuko je benzana ibintu mbambona imboganizi ngahi hari now tugere ku bya Fabrice ntiriwe ndaja kure Fabrice narababwiye nti niwe mukene wo mu diaspora Burundi bwagize ndavuga mu bintu bijyanye n'amafaranga kuko igihe yazanga mu Burundi bagomba gukora ibintu bijyanye n'ibyiterambere ntabwo ari amafaranga yiwe yazanye ngo akuye muri diaspora n'imigambi y'amafaranga yiwe yaje Burundi akika igikoresho cy'abadede ahabwa amafaranga mu badede ngo arimo yaguzana ngo muri banki bamuguzana kugira ngo bije ku gatwe ka president mugabo tubivumbura hakirikare turabivuga yego me Fabrice n'ibitekerezo bizima ntabwo navyaza ariko yabaye igikoresho cy'abadede dore impamvu yabaye igikoresho cy'abadede iyo umuntu azanye iterambere kirazira ko tukaba abo bidahuje ibitekerezo iyo mihimbiri inginya nka Burundi ngo imbwa ngo muza muri hozo mikoma ivyo bijambo ni vy'abadede ntabwo ari bose ariko arabadede beza mununga uko arabadede bankurikirana beza reka mvuga mu mbonera kure cyane cyane zo zitize ivyo bijambo biri mu mbonera kure nizo zitagira indero zisigaye ziteye nk'ibinyekongo uko ibinyekongo nta ndero bigira iyi niyo mpamvu igari nako nabwira kasiko baho mu Rwanda mvuga nti hari bijambo kuya kugabanya kubera ibyo bijambo akoresha bikoreshwa n'abantu batagira amafire batagira indero naho tugaruka iyo mvugo naciye muri ko ari imvugo mbi kuko nivuga mbaye ko hari abarundi babona itandukaniro ryawe wagomba kwitandukanya n'imvuga abanyepolitike bakoresha cyo ni cyambere hanyuma cyakabiri ibibanza harimo yubakamwe byari bibanza by'abantu bijya bibanza nta burenganzira yarafite bwo gushoka avyubakamwe muga byari bibanza bambura abantu agaca bari bo bavyubakamwe bijya rero kuvuga yuko no mu myaka perezida zoba yarahinduwe ndabizi ko nabaguze ajya amazu hari abazoyakwa nukuri kw'Imana ndarahiye bazoyakwa ivyo biraza Fabrice wongera kazoba yatumye nacigaruke je atangure kuboboteza ngo hanihe ambwira ngo hani ntamvuguruze ivyo mvuze aza ngo hanihe ngo imbura kimazi man ni urimbura kimazi ndakubeshe se
hari umunsi uzobimenya wabaye nka Bunyoni, hari umunsi uzobimenya wabaye nka Dr. Sahabu. Dr. Sahabu yarakurengeye man, we yakoresha amafaranga guyiwe apana kuye mu kigiga cya leta. Ubari he hariya kandi we ari kazira n'ubusa. Now tugende rero kuri Fabrice acarundamwe ibintu by'amasoko. Reka mabwira impamvu bino bintu byari birimo ububandi narabivutse kugira ngo ngire ku kintu president hano yavuze uyu munsi nabonye ko mukubito. Fabrice atana by'isoko arabashusha urumva rero zambonera kuri nazo turaguruka wewe none uri gukora iki mu gihugu wewe none aba Fabrice none Fabrice none wewe uri kugira iki none ndabitegereza ariko hagira ibintu nkuramwo nibuka yuko ntabwo ushobora kwakira amafaranga y'igihugu angana ku mamiliyari n'amamiliyari ngo yakoreshe inteko y'abadepite itarasinya. Ivyo rero biri mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mugimbonera ko ntari bwirizwa shingiro bizi. Ndababeshe. Nta bwirizwa shingiro bazi. Je nivyo nakurikije. Kuko amafaranga menshi agomba gukoreshwa. Ikindi cya kabiri. Nari mbizi yuko ijya soko ari ya leta atari yo gushigwa mu minwe yabikorera utwabo. Hari umuntu kuvyumva mo ndabibasobora mu kanya. Sivyo? Mugabo Fabrice abisaba rimwe ubwo nyene ngo arabihawe. Ivyo ntibishoboka ntibibaho. Ico cyabaye ikinyoma. Muga imbonera kure nta bwenge babashizemo. Turabivuga bakadutuka. Icya gatatu uburyo atoza amafaranga ntabwo byari biri mu muco nimba abayagize ku bazuyasubizwa bizogenda gute nibiki nta muco numwe wari biri mu byari ibintu byatakura takara byihuse ngaho. Munyuma mbona yuko hariho ubusuma amafaranga bagomba kuyagabura n'uyu ubu asigari umushikiranganje wa mbere. Uko mbere yari umushikiranganje ajejwe ibintu bijanye n'ivy'ubwubatsi niwe yasenyira Fabrice baganira na Fabrice bakagabura n'amafaranga. Murazi ko Fabrice uyu amafaranga amaze kuyegeranya tukayamuha ngo yubaka isoko nkuru ya Bujumbura yaciye agenda yuguruza microfinance amafaranga yivye muri hamwe bavuga ngo batize mu isoko nkuru ya Bujumbura ngo bubake. Sibyo ivyo bitihwe baca bagabana nuriya ubari mushikiranganje wa mbere baca baragenda akira babesha imiliyaridi zibiri nazo ati twiyanyuruza gute kugira ngo abageme aturumva imiliyaridi zibiri zakoze gukubura. Munyuma kiragaruka turuma ndacyarindira muri leta ntibaradusenyera. Ntabwo ari gushobora gukora igikorwa nk'ico cy'igihugu utarasenirwa byuzuye bimwe nababwira mugabo ubujiji umugira burarenzi. Ntabwo igihugu cyashobora gutera imbere mu gihe gifite injiji nyinshi zitatekereza in the future. Now amafaranga bitihwe abaragiye. Reka dusomere ibyo president yavuze uyu munsi. Biri ku mukubito. Muvyumvirize neza biri ku mukubito ndabisubiramo byanditse ku mukubito. Ndabisubiramo byanditse ku mukubito. Nivyo president yavuze uyu munsi. Ku mukubito banditse bati umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze kuvyerekeye isoko nkuru ya Bujumbura yari yahawe ubaka National Group. Yagize ati nitwo gumye turindira umuntu arindiriye amahera mu bandi banyagihugu ko leta yagiyemwo muzobona bikoreka. None abo yari yizeye mubona barayazanye nabo yubakira amazu babanza kumuha amahera. Sinzi ibindi acabana ngaho ngo yemeje ko leta yabifashe mu minwe ngo kandi bizogenda neza isoko yubakwe. Mwabibonye byahindutse koma byahindutse muragakoma nyene none twe mana yaje cyenda abantu babanteri byahindutse none turabizi. Mwumvise hano ngo ko byagiye muki mu maboko ya leta. Muribika yuko umushikiranganje yahoze ari wenda kugarika yavuze ati je sinabizi ko cyari byaragiye mu minwe yabikorera utwabo. Fabrice aragaruka atera induru ngo erega ngo ngereka ntiyabeshe gusaba yikorera utwabo. Mugura hano ngo byagarutse mu minwe yande ya leta bivuye byari mu minwe ya leta bigaruka mu minwe ya leta. None uko byagiye kwa Fabrice nyene ati byagarutse mu minwe ya leta. Leta igiye kubyikurikirana ngo kubi bijemwe none mbere yari yagiye hehe ko twego abanyagihugu twaritanze gutanga. Nyima twega abanyagihugu twaritanze gutanga amafaranga tukavyemeza leta ntiyari kuzana amafaranga make yabuze tugahuriza hamwe tugakora twari turi leta twego. You see that's stupid. Mama ababwiye iwacu tugira ngo twarize
kandi byavyemeye ngo urakoze nyakubahwa yego menda mwubaha perezida nivyo ni nyakubahwa reka twifate ko nyene sivyo ni nyakubahwa reka tuvyemere mugabo pana ngo yego urakoze ngo nivyo nikimanira kuroza cyazemera hano yusi hano ngene yabivuze ngo vyagiye mu maboko ya leta kandi natwe twari ngaho nk'abanyagihugu ngo dufashane amafaranga yaremewe gutangwa ijya yari propaganda yo kubaganisha muri cya gihe cy'amatora ni nka bijya by'ubutare ndiko nababwira bijya butare sivyo dore impamvu ndiko nababwira ko atari ivyo bakaboko mu Burundi ntabwo baracika abasoma mu Burundi baracuzuye biba ndavuga bibi ibintu vy'igihugu ruswa mu gihugu iracari ndende mu gihe ruswa igihari mu gihe biturire ngaho bica hasi no hejuru mu gihe abakoze amabi nk'abo badahanwa ntimwitege impinduka ku butare ngo buzohindura igihugu dufise ibihugu byinshi muri Afrika no mu bihugu by'i Burayi bigira ubutare mbwa bipfuye bikenye kandi butare bushokwa ivyo rero kuza ngaho mubone ngo continent ngo zasohotse ngo itoni ngo yasohotse hari ibihugu bigira ubutare bigira za korota bigira gaze ndavuga igitoro bicugurwamo igitoro mugabe uyu munsi bikenye ibi bihugu byinshi umuntu bikenye no muri Afrika byinshi bicugurwamo igitoro za zahabu n'ibindi mugabe irakenye waye kuko batagira ratete ntabwo remusha gukangishwa n'utuntu bashoye ngo reka nabereke u Rwanda ugura rushora ubutare n'izabo byinshi bagira ratete mugabe ibinziriza amafaranga ibyo turabizi wanka wemera nivyo ngo nivyo bibatoka cha ivyo biyiba namwe ivy'igihugu mu bijana he niba mutiyiba ngaho mugere muri Qatar ugura yimba ubutare Qatar yimba inzahabu mugabo nico gihugu hagwa bavuga hafi cyambere kibitunze kibigira nene nico giza ngaho kwibiwanya no kiza ubwenge gikoresha ububirigi nta hantu na hamwe bugira bwimba inzahabu n'ubutare mugabo ni mu bihugu bifise ubutare bwishi n'inzahabu ububirigi ngaho buzamo nuze ndabagiye Singapore ivyo ntibagira imitungo kamere ntibagira namba mugabo nico kirimwe n'amahoro gifise n'abaturage batunze cyane ivyo bitariyo apara kuza kunkangisha ivyo bivumwimba ngaho mucanga n'ubutare mutazi ibinombo ni nukuri mutazi ugondo n'igitaro ugondo ngo turashoye ngo iyo nisigo Hebwa nisigo nababwiye icokogwa muhana ibisuma bibarimo hanyuma mubare gutera imbere tukarusurana ku by'isoko Fabrice akwiye guhanwa ajanwe imbere y'amategeko ndabarahiye apene kwaza sire kubona Fabrice ari mal ryogora ngaho asohora ubu video hanihe hanihe ngo reka izombura kimaze Fabrice niwe mbura kimaze ya mbere muri iyi misi twageze kandi wo mubandi yakoranye n'abadede ngo bica abarundi mugareka nababwire ibi nivyo bituma ngonona abarundi mu mitwe uko umurundi amaze kubona basuma barenze 5-6 ejo naho muzaza nundi muntu ngo azanye indi poroje bizagora kumizera niyo mpamvu bishobotse Fabrice yahanwa amafaranga ayasubize nabijya vyuma vyavuye mu isoko nkuru ya Bujumbura yerekana iyo vyagiye hapa atabikoze naho ntuze president wacu azoba dahari unda zoza bazobibaza kandi Fabrice arenguswe niwe musubize kuva ngo yahunze nabivuze niwe musubiza kuva ngo yahunza mbwiye azobagirwa Imana tarafatwa ivyuma yerekana ivyo vyagiye amafaranga nayo ayasubize kukuruma ngo babivuyemo kandi na president yaba atakuranye na Fabrice hamwe n'aba bategetse ngo bose bacika basuma president yobagira ati amafaranga matoje ari yewe ni muyatwereke bayagaragaze nimba hari muri mu kigega tuyabone nangahe ave mu mugambi runaka tuzi apana kuza kwizeza abantu ngo ngurumva ngo hariho kugira ngo bamukingira ikibaba ngurumva ngo hariho ngo leta imravyiga ivyo byo kwaba ngurira imravyiga imyaka 11 na president navugishwa avuga ati ibintu by'isoko byaratunaniye president avugisha ukuri imyaka 10 ninga yose leta imivyigejo leta bukebukejo leta ivyindege je narababwiye isoko nkuru ya Bujumbura hatagize gikogwa ubuvuba ntibagomba kuyubaka uko bahereye kuva mbere bagomba kwimura umuji uvi Bujumbura ujigitega niyo mpamvu atakibona kimwe ngaho bakora Bujumbura kugira ngo abantu barambigwe baruhe bahanye bimukira igitega kuko bagomba kumuji ari yuja mugabo rero ni gitega babakwiye guhubaka basi bahubaka yose ko nkuru ya Bujumbura ihindugwe ibe nziza y'akarorero igenda yubako basagitega turangura ibintu basagitega nimbi vyari bishoboka ngaho so ivyo nivyo kuza ngaho babesha bavugisha ukuri Perezida avugisha ukuri avuga ati ijya soko vrima nta mugambi tugira haje umuntu nangwa agomba kuyubaka bace batangura kumunaniza
none umbaze ko hobura abashinwa abarusi abanyamerika abantu nze n'abandi ngabo muri Qatar boshobora kubaka ishidase ko bakayikora cyangwa umbaze ko hari abagwiza tunga babuze mu Burundi mugabe bagwiza tunga bo mu Burundi ntibemera kubikora kubera babize yuko ejo bacaba bacana gatwe aba nabo baje ngaho zoma batanguza ibituriro duhayanga he none ku ruhande turye kandi wewe ushaka kuzara gukorera isoko mu gihugu nta gitoro nta muyaga nkuba amazi biragoye amabarabara biragoye ubukene n'indase nejo bosura bakayidomeka bano bagabo namikino yego bisaka yuko mubanze ngaho no kwiyubaka akaburi system igaragara kandi aho usanga president bamubajije n'ivy'indege sindaraba neza ivy'indege usanga bamubaje asubira beshe iri muri Espagne iri muri garage irika sinjijima muri mubwira ntabwo abana muri mubwira kandi aho imbonera kuri ziraza ngo umwasi w'igihugu gusuzugura inzego ko amanyo nani ngo mvuga nibi imihimburi irasara ngaho ngo umwasi w'igihugu kandi mwana bari kwera twiba tubona ngo usuzugura inzego je ntanze gusuzuguye ndanazuba hamwe kapano ko batubesha ndegere muri garage imyaka 11 ngo ndaryoherwa gutira ngo nkasaba rifite gusako ngo barindire ngo buke ibya passport ngaho nzobigarukaho navyene babimubajije ngo tunyongiye kuvyiga inshuro zingahe ngo nzorungika umuntu ngo agende ngo niba mwaki giturire mbere president bamurire ki giturire kunuze kube hari kubucamanzo menga kuvyigitoro nyagarutse ngano bari karira mu bandi president ngo nje ngo hari umuntu ngo narungitse ngo banje ngo aragenda ngo bara muri igiturire ntuze we nayo yarabafasha ubone ngo muri passport ngo agomba ruke ngo umuntu wiwe ngo arabe ko bamudigiturire umve ibyabaye bwa mbere wabasize hiye cyo bakigiturire kibihumbi ngamajana 5 bakikuriye ngaho kandi uri president mane ya kibumba bari revurema ubwe urabona abarundi kababwira tu besh kavuge besh turi n'ubwenge buke sana no ibi ndiko navuga umwana wanje w'imyaka 5 ibi ndiko navuga yavuga ati papa uri mwumbeshe ibi ndiko nababwira hano muri ko muravuga hano yavuga ati papa uri murabeshe ariko mwe namwe muri mu myaka 200 18 30 40 kuzamuka mwicare ngaha muzunze umutwe ngo nityo sha waturoza ntiyakaravye twebwe